ku butare navyo nyene mubitegere neza. Ku butare nagira ndakubwire yuko ubu ikisata cy'ubutare n'umugambi wa leta. Kubera iki ari umugambi wa leta? Twasanze abantu bose bimvye ubutare, murabazi namwe. Mugenda muze murabaza umwe muti wewe ko tuzi wimvye ubutare washoye, twereke nigiki wazanye mu gihugu. Ubu rero suko bimeze, ubu twarahinduye ajya amategeko agenga ubutare mu bintu bita partenariat public privé. Umwe wese ni kuco yazanye. Nukuvuga yuko ni haba mugwiza tunga yazanye amahera nganuku iyo kwimba ubutare kugira bikunde ko tubwimba, ategeza kuronka ayo mahera yiwe n'inyungu yayo, birumvikana. Hanyuma leta nayo igatwara ayayo kuko yazanye ubutare nawe yazanye amahera. Mugabura rero mwaza hasi. Muga rero webwere muca muvuga ngo muti mbega 20% muki ngira ngo turi kumwe n'umushikiranganje ngaha. Muga ndazi yuko ko wewe wabiharuye siko nibaza ko atariko siko yabivuze n'umuvugizi wa leta. Ni bya bindi bamuza murafata ikintu mucumvirize neza. Mucumvirize neza. Hajya harimo n'amahera azoguma arindiriye kugira ngo imashini zikwamye zikogwe cyangwa zisubirizwe. Hajya arimwo yose. Mugabo ajya 20% we niyo wabonye, ajya 80% niyo acaja mu bindi. Mugabura rero umwe aza gukora ibi ubundi aza gukora ibi. Umushikiranganje nagire ica bivuzeko. Murakoze cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu kumpa ijambo. Uko mubivuze nuko bimeze, nagira ubwa mbere ngire wabaje ikibazo n'abarundi babimenye, nuko mu butare igihugu mu bisanzwe cyahora gisahurwa mwe biteye ubwoba. Ugasanga amasosiyete aje avuga ngo tugire societe mixte. Muri societe mixte wumva muza kugabura kuvyo twita dividende muza kugabura nigihe yungutse, ariko uko byakabaye kose wazubona aje kudekarara ku mwaka uheze ngo ntaco nungutse, ukamurindira agatasubira gakurundi mwaka wa kabiri ngo ntaco nungutse, mugabo yashoye ubutare bwagiye. Rero niyo twavuze duti murabe nk'umuntu azi kubaga neza intungwa, akaza akakubwira tewe umuntu uragiye intungwa mpere zimwe ngende kuyibaga ndayigurisha ku migeto imishikake amahera nzokuzanira. Intungwa wayimuhaye tuvyumvikane, aragiye arayibaze, avuze ngo kubaga kuza byamiri twita gucinja ngo byamutwaye amahera, gukuraho urushato n'ivyo muna ngo byamutwaye amahera, ngo yaguza amakara, ngo yaguza kunyu, yaguza agapiripiri, yanahonjeje wewe kumbure, akaza akakubwira mu nyuma ngo nahombye nani. Me intungwa yagiye muga aje kubwira ngo yahombye. Ivyo rero nivyo twansi tuvuga duti ingo ubutare bwo nabuguhaye nabubonye burimwo imba, hama ugira ishore banzu mpereze, wahomba wareka nabubonye banzu mpereze ayanje shiri ruhande, waharuye nabi uragenda wenyene. Nivyo tuvuga abe mumva ko 20% nkanye n'umutahi twe tuba twayaronse ubwa mbere, turumvikana. Hanyuma ibisigaye rero nivyo nyene abwiza kubyaza umusaruro ubwo butare, akagwiza umwimbu kugira ngo dusarure vyinshi. Hari bizokenegwa amamashine, gusubiriza ivyapfuye, guhemba abakozi, hariho amatagisi abwiza kuja muri leta, ni vyinshi cyane. Niyo mpamvu mureke dukore gatonyi hanyuma turabe uko bizogenda, ko tuzobikurikirana kurya tuzobikurikirana kurya umwana kurikira nyina w'umwana kurikira umuvyeyi wiwe igihe ariko aratembera. Niko tugiye gukurikirana ubutare turabe ico bwofasha igihugu. Mureke rero dukore, hanyuma ikindi naco no kumenyesha uko amashirahamwe akora ngaha. Amenshi yashobora no kuba amashirahamwe y'igihugu, amashirahamwe novuga y'abarundi
kuko menshi araza twiteza imbere yindi society kaza ukayihereza ngo uje kwimba nkuko kandi hazi zivuye hanze reka rero iyo ni ntumbero twafashe kugira ngo turabe ukuntu dukura umusaruro muri ubwo butare dufise hanyuma uzoje tubaza rero nyuma y'umwaka mbe vyagenze gute murakoze cyane ngira ngo uravuze ingene kare batwiba icyo bita ngo societe mixte nagira ntange akarerero kamwe kijya tererare tukiriko n'ubu turahazana baragiye ngo bagize ngo societe mixte iyo societe mixte ni yari kwimba ubutare novuga bari kuyiha leta nijya yindi societe yo hanze baha umutahe iyo societe nshasha hanyuma bakayiha uburyo bwo gukora ntibigeze bayiha uburyo na bukeyi ahubwo waciye umutaka wabo kugira baze kwimba baca barashora muga ntibigeze bazana muga ngenda babwire naho biruko haba harimo uruhara rw'indongozi zimwe kuko nta muntu yoshora ubutare bungana gutyo ntazane n'ifaranga na rimwe mukaguba mwirekera nyene ngo bigende uko kuko burya hariho ubwo twafashe itona amajana 4 tutizize ntibuzikura mutabanje kuzana amahera y'izambe burya n'ubu rero turiko turahazana hanyuma ikindi rero kuri ibi bya burya butare wavuze ngo iyo societe ngo ifise urambo buhe ngo igiziki nakubwiye ko ubu leta iraja kurondera abahinga nagira ndakubwiye yuko aba engineer bari muri irya societe n'aba engineer umukuru wabo niwe yanyeretse neza amaze imyaka 40 ari muri ico gisata c'ubutare n'aba engineer twazanye kuko ubu ni leta ivuga iti dukorana nande twese tuja kwimba ubutare turi kumwe mugabo kare wamenga bahereye ujya muze mubaze n'abarundi bimba ubutare ngaha babaze ko leta barigera bakora barigira bakiyimbira uko nyene mugubu twarabihinduye nico yitwa twavuze yuko isociete yose ari kwimba ubutare itegerezwa kugaruka hanyuma tugiranira amasezerano muri iyo ntumbero ya rijya tegeko rishasha rigenga ubutare n'agataka rero nagira ndakuremeshe umugani wa ministre ati uzuhengere twakoze hajya bijyavuze ajya 20% nayo tuba turashira ku ruhande ruti ndashaka mpombe kuri bijya bindi bisigaye mugabo ayambere ndayashitse ngaha ubu rero kubijya bice 80% rero nivyo rero bagiye gukora niho rero duca tuvuga tuti aha naho rero tuhagabura gute rero ntihugire ikibazo gihambaye muraze twamatuvuga yuko leta byeyi mu bisanzwe ni bon père de famille bon père de famille ateza gusumira abana kurondera rero subwo gusa naho bukera muzobona yandi makontra tukora turarondera yandi ma societe azoza kwimba ubutare kuko twarabonye ko Burundi budashora hanze ntibushobora gutera imbere kandi cyambere cyo ushora hanze no ubutare nyene dufise kugira ngo buturamire dushobore gukora ibikorwa byose bitera imbere